murafise amahoro mabaye nayo mufise aho ni byiza cyane ko namwe muzi ko atamahoro mufise. Ikidukoranije ngaha rero ni iki kibazo c'amahoro n'umutekano ngaha muri komine y'Amabayi. Kubera iki? Abanyamabayi murazi ibihe byose twaciyemwo, ibyo twagiye turacamwo byose mwarabibayemwo. None karaciye ingani abanyamabayi duhinduke nk'aba mugani w'ikirundi ngo utema ubwoba mutiza umuhoro. Tubatize imihoro, tuyibatize. Inyishu kugira amahoro n'umutekano aboneka imabayi iva hehe? Izova he? Iva muri mwebwe, nta handi iva. Mbe muvuze abasirikare bambaye ingofero zisa gute? Muvuze abasirikare bambaye ingofero zisa gute? Harimo izihe n'izihe? Mfata iyo ya nyuma. Mwabonye ko muvuze abasirikare bambaye ingofero zitukura, zisigura iki? Mwarabibonye? Ni ukuvuga yuko imabayi muravye nabi iyi komine irashobora gufutangana yose igahinduka amaraso nyine kujya mubona zijya guvero nziza. Murinze mubona aho abasirikare bariko barakorera, mukabona inkofero zose zakoranye, muce mubona ko ari igihaze. Imabayi hari igihaze. Abakomando bari Mabayi, abakoroka mu ndege bari Mabayi, abanyamabrende bari Mabayi. Mwumva bimeze gute? Muriko muja heza, muriko muja habi, kandi aho habi nimwe mwahiteye. Icyazanye ngaho no munsi rero nta nyishu naje nikoreye, nayo mfise nayo naje nikoreye. Inyishu naje kuyikura muri mwebwe. Icyatumye no munsi nkoranya mwebwe abene gihugu, narigeze gukoranya ibintu bigitangura, nkoranya abagize urwego nshingwa bikorwa rwa leta gushika ku mutumba, gushika mu gacimbiri, twarajya muri Gasare. Mugabo nta cavuyemwo, nta cavuyemwo. Binyereka yuko abo twakoranye nakoranye n'abataribo. Uno munsi rero nifuza gukorana na mwebwe. Ico ndabahamagarira ni kihe? Ntagire umuntu n'umwe ajya umunwa ku vyazi. Kandi ico ndabasaba ni kihe? N'amazina muyashiraha. Abo bose ngo indongozi bari imbere zanyu bafise uruhara muri ibi bintu, amazina muyashire ngaha. Nta muntu n'umwe wajya ikinoma, yose amazina muyashire ngaha, kuko iryo karamu karirekera mu mpuzu. Umunyabaga ntaga hejuru yavuze na buramatari baravuze ibikorwa by'iterambere ko mwarimye muci. Ni sawa, mwararimye ni sawa. Mwarimye muti muri munda. Iyo muti muza kuba munda hajya mwarimye no mwararimye. Navyo mwarimye nabajya bagiye kurima bagiye biyahura. Hari ikibazo Mabayi. Ni hari abarimye bataza kuvomera. Mbe nabarara mabunkeri. Nabarara mabunkeri bahari. Bari hukiriza turabe. Bunkera barara abatakiri wabo kiriza turabe. Abatarari wabo bugoro byacaza gusembera. Naho mubihisha mubesha, ejo murashobora gusanga ikomine y'Amabayi yose kuva ku kibira hariya. Mwese twaba mwese hari hejuru ku mitumba ari hakurya, ugasigara cya gitoki wahora uca munsi y'inzu ukifuza ushaka dusu. Ibyo ntari babibayemo muri mwebwe, ntari babibayemo. Ukifuza kuza ku kilometero kimwe, bagusize hagati y'amapozisiyo y'igisirikare. Ushaka dusubire muri ibyo bintu banyamabaye. Ndabibutse ikintu kimwe,
ndabibutse ikintu kimwe, igihumbi kimwe amajana icyenda mirongo icyenda n'umunani aho ku bitaro habaye iki? aho ku iparuwasi habaye iki? habaye iki? mwahambye bangahe? mwahambye mirongo ingahe? ubu muzohamba amajana 3. abo muri cyabibuka ko mwabahambye? muri cyabibuka muzohamba barushirize bajya. ntibyatanguye uko nyene? siko byatanguye mubashira injya, mugabo mu nyuma agashimwe babahaye baje kubicira abantu. nivyo vyibi byatanguye, ibi bavuze byabaye itariki 9. none sivyo vyibi? birababaje. ibwirizwa nshingiro ry'Uburundi duhamagarira yuko twese tugwanira igihugu cacu no kukigura tukakigura. igihe ivyo bihe byari bimeze uko, abantu bose baca bagwara ingwara, ngo jewe ngo wapi ngo amagara si meza, ngo ntavyo nojamwo, ngo biragoye. uno musi muriko mugwanira iki? abanyamabaye, uno musi muriko mugwanira iki? ega ni mu nyishure, ni mu nyishure muriko mugwanira iki? ko barapfa bariko bicwa n'iki? ni mu nyishure. izo nzira karengane z'abasirikare baguye hajya bazize iki? mwibaza yuko batazohava nabo nyene bashavura, nabwo no buvuye mw'ijuru nabo nyene bamukubita inkoho? birababaje. umusirikare no gupfira igihugu ciwe agipfiriye ku nyungu z'igihugu ciwe. aba bariko barara ijoro n'umurango kubera iki? kubera iki? ndabahamagarire, nibaza ko byinshi muza kubivuga kandi kutuva ngaha dutoye inyishu. uno munsi nibaza yuko ibyaraye byose bihagarara. n'uwatumwe nk'uko nyakubahwa amatari yabishikirije, ugenda ubibabwire nk'uko twabivuze ko ibisaka by'imbwa byahiye, ko atakajagari dufuza kubona muri komine yacu ya Mabayi mu ntara yacu ya Cibitoke. ivyo barondera bagenda barondera muri icyo gihugu baronderamwo, n'injya bajya bazikura muri icyo gihugu muri icyo gihugu bafise ibyo bariko bararonderayo. ntaco twebwe bariko badufasha mu gihugu cacu. nibagende muri icyo gihugu bariko bafise ibyo baronderayo, ibyo hanyene kwa vyose babikure muri icyo gihugu cabo, ntibaze kudukwegera karambaraye. abanyamabayi ngo muri mucanganyiko. bazokwega n'ibindi, mubandanije bazokwega n'ibindi. tuzogira rusansuma abantu bose bafise iyo bamuka, yabo bantu bamuka bose tubasubizeyo. nibaza ko vyogenda gute? bishe nyiricubahiro Melchior Ndadaye, umukuru w'igihugu twari twitoreye. amahoro n'umutekano byarahungabanye, mwarabonye imyaka byadutwaye. 2003 gushika 2000 nakangahe kugira kongere turonke intwaro ya demokarasi 2005 turi mu kajagari. dusubire mu kajagari, ako kajagari tutabona n'inyungu ku banyamabayi, tutabona inyungu ku ntara ya Cibitoke, tutabona n'inyungu ku gihugu cacu. twongere tuze turahamba ijoro n'umurango, abantu barara ntibuca, abantu batizabo bagende mu mabunkere, baribwe n'imibu, abantu bongere basutame. ibyo nibyo muza kudusubiramo. igifa caburiwe n'iki? igifa caburiwe n'iki? uno munsi nahamagaye mwebwe abene gihugu, nifuza ko kuri kose kuca ngaha.
kose kuja ngaha abo baduserukira ku mitumba mu mazone inda zataye bose mubaserure ngaha. ugira amakenga kubavuga ndabaha umwanya muze mwihereye mubambarire bose dushe tubatwara tuze kubabika ako batuzanira karambaraye turabashira ahantu bajya umuceri wa leta n'ubugari hama tuzobakura amahoro n'umutekano yasubiye gutsimbatana. Ntidushobora kubika imbaragasa mu mpuzu ntibikunda. Kiraya kimwe ugisize mu biraya byose nawe yoba ari inzu yuzuye kiriboresha byose. Icyo kibazo turagikurayo tukora abantu turagisize kugira ibindi bigume bitekanye bikomeye. Ayo mafaranga babahera amahoro arakugwa. Ndiko ndabaza amahoro aragugwa aho tukugarira hazafuso zimanukanye ibintu zibikuye ingozi bwa bufu, tukugarira hariya za Rugombo hose batamodoka ipakinza injya izangaye mabaye muragira ibibazo. Niyo turiko turaja none byanze bizogenda gute? Ababwiye bose yuko bajya abantu bafata mu mugongo babasize mu bintu udahera. None mugire uno munsi dutangiye guhamba umuntu yitahiye iwe agasanga bamutegera bakamwita amasaso. Ibi byose muriko muravuga ngaha byose ngujyande z'amatongo ibibindi byose ejo bizohindura isura. N'upfuye ikintu n'ubundi uzusanga yarashwe yapfuye baca binyegeza inyuma y'ibyo y'umutekano muke. Nabahamagarire rero ukuri kose mufise mu gushira nta kindi kibazo nshaka ikibazo kijanye n'umutekano gusa nicyo kitwicatse ngaho umunsi. Iby'iterambere tuzoza tubivuge, iby'ubutungane tuzoza tubivuge, mugabo iki cyamaze kuva mu nzira. Uno munsi n'umutekano gusa nta kindi kibazo giteramishije ngaha. Irensabe rero yeje sabamenyesha makuru badukizurire gatoyi, bamenyesha makuru mudukizurire gatoyi kwivugana n'abene gihugu. Hari ibyo muzamukeneye byose barabibaha kuko hari ibyo abene gihugu hari ibyo bavuga mu rurimi rutumvikana neza mugaca musanga mu bifashe nabi.